Hey bestie. Wow. Bestie ni umugenzi kandi novuga ati yishikira. Uriko urantawe. Yeah. Bestie ni umugenzi yishikira. Rero wumvise indirimbo. Ego ilevre yimenye yiririmbe jana n'abandi we kurayiririmba ariko yitahure yibemwo uri kurayiririmba uyumve neza. Hey bestie ndagusengera every morning ndagusengera ndaguhezagira, don't worry, be happy cause everything is gonna be alright. Ushoboye kwirondera hit mbwa ukayirondera mu mana igakunda c'est bien, biba biryoshe kandi cyane. Uko ko ufite akaji nakiwawe this. Yeah, d'après toi kare uvuga ati nakunda umudiho wa zino ndirimbo gusa ariko ubu vraiment ndamanza nkaba attentif nkumviriza. Mbega ni hehe waryoherwa cyane gusumba kare? Wararyoherwa cyane gusumbya ubu canke ubu niho uryoherwa cyane gusumbya kare? Hello abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Hey abakunzi ba Gatech, turabaha akazi muri kino kiganiro. Nubona ko ari ikiganiro turiko twinjira na vibe imidasanzwe inyuma yo kwakira uno mwigeme ubona yuko yiturije this ariko afise vibe nije ndamuzi. Sister uri bon? Ni bon. Wow, nice. Hano siniangushe uvuge kwa kundi twavugana. Okay, akazina witwa gute? Nitwa Hélène. Yolene. Yeah. Iryo zina risigura iki gabasha? Asha, nukuri ntavyo nzi. Yego shana je nuko. None vraiment abavyeyi bacu ariko hari abavuga ngo namakosa yacu kutabaza abavyeyi bacu amazina. Abana abavyeyi usanga batabizi canke baravyibagiye. None aba yavuye ayo mazina vraiment? Ngira va kuri ChatGPT. Urazaye zaguru vraiment. Yes, bakuze agateke. Yolene numukunzi wa yagateke. By'umwihariko. Twebwe atubara ati je biganiro byanyu ndabiraba kandi ndabikunda. Byatumye ndamati jewe ndagutumiye uzoze muri yagateke uvyivugi uvuge n'ibindi bintu byose wowe wumva yuko ukunda. Yolene wumva gute kuba washitse muri yagateke? Numva ntese. Wow, nice. Kandi uratesa vraiment, you look so cool. Thank you. You're welcome. Mr Vibe nahora ndakumva. Gusa sinari bwakubona. Wow. Umusire ndakubonye. Wabonye ari byo? Ivyo nahora mbona. Ba biragerageza. The vibe. Okay. Yes, bakunzi ba Gatech TV, turakunda ukuntu mudutera intege, ukuntu umuntu ashobora gukomanta ati ikiganiro nakiravye ahubwo muduha agaparti gatoyi, rero ntitwobyirengagiza. So, warazera ibintu ngomana kuganirizeko. Manzu mbwira uri umukristo? Ego. Wow, nice. Nimba uri umukristo hari umuririmbyi ukunda kuraba canke ukunda muri gospel? Nuwo muririmbyi ukunda muri gospel? CG. Uvuze ati ukunda CG. Niyihe ndirimbo rero ukunda yewe? Indirimbo ushaka ndakubwire album yose canke mvugiye? Vuga zibiri gusa. Hariho iyitwa Beni Hey Bestie canke ni Bestie. Ngo ni ibintu y'ivyo baracubwira muri commentaire. Hamwe na kamsa. Wow. Iyo ndibaza urayizi. Hari n'iyindi shasha ariko kudutamwo iryoshe cyane ndibaza urayizi. Yeah. Tubwire rero mpaka pe. Mpaka pe. Yegwe burizo bashaka muziye. Hewe nukuri umengo jewe sinavukanye impano yo kuririmba. Aho ubu ngoye gose. Gerageza bazi. Hey bestie. Wow. Nice. So tugomba tugira hanyene sister. Iyo uri kuraraba
zino gospel ziriko ziraduga zikundwa n'abajene cyane. Abavuga izo ndirimbo yuko zidakijijwe ni igiki wobabwira cyane cyane aba bavyeyi niba bavuga ati wapi vraiment ivyo bintu vy'aba bajene batuzanamo wo bivuga ku iki? Nibaza yuko bihenda gose kubera naje sinovuga ngo navuga ngo izi ndirimbo ngo zigize iki mugabo kare novuga ati ntaramenya iyo bigana numvise indirimbo sinigera nitaho kumviriza amajambo arimo numva nararyoherwa na melody nkaryoherwa gutamba gusa ukuntu bayitamba ukavibinga mugabo umaze kumviriza amajambo aba arimo iba novuga gute ni indirimbo y'Imana à 100%. Wow. Nenda kubaze rero urana zijya ndirimbo zigeze ku rwego rwaho nka dance comme ça no mu mabare iravuzwa mu maboîte de nuit ziravuzwa, so none izi ndirimbo zivuzwe mu rusengero mu maboîte de nuit gute kandi namwe mukacamo zikunda n'umudiho? Sinzi aho onye nibaza ko uburengeye bumenyi bwanje mugabo ko abazivuza mu mabar nibaza yuko atakibi kirimwo canke sinzi uko wovyumva canke je no vyumva mugabo je kuri jewe nibaza ko atakibi kirimwo kubera nibaza ko ataho zimiriye naho zimiriye ahubwo nibaza ko kibi nukuvuza indirimbo izi zisi nyishengero ndabesha wapi simbesha wapi ya no ariko abavuga none kubera iki mu mabare batavuza okay bagiye ba DJ bavuza bashaka kuba bazitiranye nabo nyene ubwabo batazizi canke bakibaza numva bivanye n'ama melody bivanye na son bivanye n'indirimbo ukuntu imeze bakayitiranya bakibaza yuko atari y'Imana ntavyo nzi bivana cyangwa ugasanga DJ wenyene ubwiyo arayikunda na wenyene yumva yayivuze. Ni gikire wotumirira abantu bakunda umudiho gusa bakunda gutamba izo ndirimbo gusa ari ugutamba gutamba gusa? Okay si byiza kumva indirimbo hariho n'abazizi wanashima ugasanga barayiririmba bakaririmba bakajana n'uwo muririmbyi yaririmbye ntibariko barumva réellement ikintu kiba kirimo ntibatahura nobahanura yuko wumvise indirimbo ego ilevre yimenye yiririmbe jana n'abandi we kurayiririmba ariko yitahure yibemwo uri kurayiririmba uyumve neza. Haleluya. Uyivive. Ego apana gupfa kuririmba uko nyene. Okay, d'après ya témoignage yiwawe wavuga ati kare jezi indirimbo nta kindi nazizigamo bivuga ko ufite akaji nta kiwawe disi. D'après toi kare uvuga ati nakunda umudiho wa zino ndirimbo gusa ariko ubu vraiment ndamanza nkaba attentif nkumviriza nkumva n'amajambo y'Imana avugwamo. Mbega ni hehe waryoherwa cyane gusumba kare? Wararyoherwa cyane gusumbya ubu canke ubu niho uryoherwa cyane gusumbya kare? Oya none wumva no ico gihe no ryoherwa kandi ntaba ndiko ndumva message message uwo muririmbyi yatanze muri iyo ndirimbo. Erega harya mu ndirimbo haba harimo message yahawe ku bantu kandi bategereza gutahura. None CG gusohora ino ndirimbo avuga ngo hi bestie awusenyera glory n'ibindi mbega iyi bestie ziterme zo mu isi kusho zizana muri gospel bite nafite n'ivyiza friend? Si terme y'isi si y'isi noneho pasiteri wamuhamagara bestie uvuze pasiteri wamuhamagara bestie? Oya none ndakubaza bestie mu kirundi ni gute? Nazi ahubwo niyo nagoma ndabizi. Bestie ni umugenzi kandi novuga ati yishikira. Uri kurantahura? Bestie ni umugenzi yishikira. Rero hey bestie
wowe ushaka kuba wayitahuye ukwawe mugabo we yarafite icyo ariko aravuga. Wowe rero watahuye gute kugira naho yoraba iki kiganiro avuga ati kumbe abantu baratahuye? Novuga gute? Novuga yuko ugerageje kumviriza ukuntu ariko araririmba. Hey bestie, don't worry. Novuga ati urumva kwanza ugerageje kumviriza ijya phrase ariko aravuga. Hey bestie, ndagusengera every morning, ndagusengera ndaguhezagira, don't worry, be happy cause everything is gonna be alright. Novuga ati karahumuriza best friend. Voilà, ikaramuhumuriza ko amusengera ntagire ubwoba, byose bizagenda neza. Ego. Wow. Munye ni majambo rero abantu bumvirize message. None ni kubera iki baririmba icongereza? Rega nivyo bicanga abavye bacu. Oya, none utazi urumva ico utumva urakibaza. Uriko uraraba rero kuri za ndirimbo twari tumenyereye muri eglise y'amakorasi n'ibindi ibisirimba, nizihe ziriko ziravibinga kuri izi ndirimbo ziriko zirasohoka z'abasiji n'abandi? Nibaza yuko mu Mana nta bintu ngo byo kuvibinga ngo cange ngo biri update cyane gose. Kuko muri eglise ndibaza nta ndirimbo rimwe itaririmbwa, hariho niya kera mambo sawa nyinshi zaririmbwa, ntavyo kuvuga muri eglise, ntavyo kuvuga ngo indirimbo ngo yarataye ngo agaciro ngo ni kiri hit. Oya, ivyo ntibikonta. Hariho abavuga yuko bajya abastar basohora zige ndirimbo kugira bironderere hit. Nimba hari abantu bameze uko babwiriye? Nta birebire no bivuga kuko ntaco ndabiziko, ariko nimba hariho abazisohora kugira ngo baronye hit cange baronke uko ashaka kubaho, nibaza ko atakibazo. Kuko twese turi ngaha kw'isi kugira ngo umwe wese yironderere uko ashobora kubaho. Nta kibazo barondeye hit gusa, baririmbye zige ndirimbo kugira barondere hit. Sinibaza ko barondera hit gusa, atuka no kubaho birimo, kuko sinibaza ko wobeshwaho n'amazi gusa. Sivyo? Nta muntu beshaho n'amazi yo kunywa gusa no kurondera ubuzima bibamwo, ariko sinibaza ko ariko hoba hariho ubarondera hit byonyene. Aho je numva ko aciye mu Mana. Wowe abivuga sinzi ngira ayo babifitiye ama preuve, mugabo jewe ntaco ndabizi ko vraiment, mugabo nibaza ko atarimwe babigira. Entre parenthèses, uwo babikora wo mubwiriye? Uwo babikora ko atari vyiza. Ko atari vyiza. Muhanure none se yayezo. Ndamuhanure gute? Nibaza yuko uwo babikora kugira ngo aronke hit. Antuka niba yarabikoze bigakunda. Niba yarabikoze bigakunda akaronka hit mu Mana, ni umunyabwenge. Ndabeshe none. Kweli Imana ntawe uyironderera ko hit. Ego. Yace nibuka ubesha Imana. Yace nibuka bababire bavuga ngo bariko barubaka umunara ucu babona kugira ngo bironderere izina rya rurangiranwa. Byarangiye batumvikana mu. Mu Mana nta bwenge bujamo. Ushatse kubushiramwe naho yamigusubiza hasi. Wow. Yeah. Rero impanuro wobaha nuko bovyihoza bagakora ibintu biri sincere. Ego, niho ni Imana yoba reconnaissant y'ivyo bagira. Ego. Hari abandi bavuga ati okay, nibavuge kazima bavuga Yesu. Nibaririmbe kazima baririmba Imana. Ego, nivyo nakunda kubwira. Ushoboye kwirondera hit mbwa ukayirondera mu Mana igakunda, c'est bien. Biba biryoshe kandi cyane. Nice. Muyani majambo wowe biragutera intege z'ijya ndirimbo zirakuryohera cyane. Ukompaye z'ijya ndirimbo twari tumenyereye z'imidi itandukanye n'izi ziriko zirasohoka zaba stage. Niyihe ndirimbo nizihe sigaye ukunda cyane? Oya, je nta ndirimbo y'Imana nimwe nanga. Uko yo bivuga kose ari indirimbo y'Imana sindeka kwikora. Wow. Ego.
zose urazikunda cyane. uri umurundikazi ukunda gospel. Yego. Niyihe ndirimbo nuwo umurundikazi akwenspira? Umurundikazi aririmba gospel. Ngetwumva shaka kumva abarundikazi baririmba ama gospel ni bake cyane. Bon abo nzi ni bake cyane. Ngetwumva uyu mukobwa ahubwo nibaza ko aderutse no gusohora indirimbo yaririmbye yitwa gute Eden, yitwa Eden. Voilà. Uga vraiment naramukunda gose gusa nuko aterutse gusohora indirimbo. Yaririmba neza cyane gose. Uwundi nawe? Nta wundi nzi. Nta wundi nzi umukobwa vraiment. Nta wundi uzi. Oya. So tugana ku musozo kubera iki Siji ari we wahereye ko nk'umuntu ufana? Siji ndakunda indirimbo ziwe, ndakunda sa façon de faire. Ndakunda ukuntu apanga ibintu vyiwe, usanga n'amaclip aba ari civilisé, ari professionnel. Ouais. Wow. Niki wobwira Siji? Ko ndamukunda. Mr. Vibe, ko ndamukunda apana ivyo uciye wiyumvira. Ndamukunda urya rukundo rwa best. Rwa best nkuko yavyiririmbye. Okay. So niki wasaba Siji muri no video? Siji no musaba yuko nko muri clip yiwe yindi shasha sinzi ko ariko arayitegura azonshiremo. Wow. Oya gusa sinzi kuririmba, nta mpano yo kuririmba mfise. Kandi sinzi novuga gute, sinzi no kuja muri clip, sinzi n'ivyo bagira mugabo nyene no bikunda canke bidashobotse tukaba best. Aragakoco wo muri Yesu onge. Yes, iyo message iciye muri Yagateke imbara abantu bashikana message kure ni Yagateke vraiment uba mahoro. Yes. Nguwo Siji aravyemeye. Mbega uzogaruka gushima? Wibuke ushime. Uzogaruka gushima? Ego. Yes, reka nizere yuko Siji yamaze kuvyumva kandi no message yamushikiriye kandi no muri filme muri ndirimba igiye gusohoka azogushiramo. Mbega hariho abantu usanga bavuga ati ubu sigaye nkunda indirimbo zo hanze gusumba izo mu Burundi, abantu bo babwiriye? Nibaza yuko gukunda indirimbo zo hanze si bibi, ariko no gukunda iwanyu genre indirimbo ziva iwanyu ivyo bari sawa. Gukunda indirimbo zaho wavuye genre novuga nugo waragiye mu kindi gihugu rero ukazacishamwe rimwe rimwe ukazumviriza, kubera na twebwe tuko turegereza mwiterambere, tuko turaza. Nico gituma no gukunda indirimbo zo mu Burundi nazo tukwiye kuzikunda. Wow, nice. Uri mu bantu ba mbere mbonye bashigikira ibintu vy'iwabo sana cyane. Yes, bakunzi ba Gatech TV turabashimiye ku mwanya wose mwamaranye natwe. Reka turangize tuvuga ngo ciao.